Bo ndashaka rero ko umbwira ukuntu bimeze by'uyu muntu. Hano maze kumva amajwi y'icarabu uyu mubose ariko aravuga ku bijanye n'uyu mukobwa yitwa nde? Mbwira ukuntu byifashe rero, ukuntu byifashe by'uyu murundikazi turiko turashaka ku buryo tworokora ubuzima bwiwe. Yitwa Anita Ndayishimiye. Anita? Anita Ndayishimiye avuka mu Cibitoke. Rero uwo yaje ku itariki 22 z'ukwi-11 kuvaza yavugishije umuryango rimwe ababwira ko yashitse. Ni ukuvuga 11 mu mwaka uheze. Ababwira ko yashitse kandi kuva ico gihe ntararungika amahera. Ntarahemba mu yandi majambo. Rero twaramubuze. Niho mu nyuma je naterefone bosi wiwe ndamwandikira audio. Araheze iminsi 3 ntiyanyishura, umunsi niho yanyishuye. عليكم السلام ورحمة الله. أنيتا ما في كويس والشغل ما في كويس، راتب كله أعطيتها راتب أنا، يعطي نت كلام يبغى نت كلام ما فيه. هي موجود مع جوال جديد وموجود نمبر جديد وهي ما يبغى فاعل نت، وهالحين ممكن 5 يوم ما في شغل، ما يبغى شغل، يبغى سفر على طول، يبغى مكتب، يبغى شرطة، وهو هالحين ما في شغل. مشكلة أنيتا ما في أنا مشكلة، راتب كله موجود كاش، موجود نت، موجود جوال جديد، ما في معلوم مشكلة وش في أنيتا. يبغى كلام هو موجود جوال، هو موجود شريحة، بس هو ما يبغى إنترنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله كويس الحمد لله رب العالمين. بابا الحين وين في أنيتا؟ وين في شرطة، في مكتبة، وين في؟ أنا ما أعرف هدي ورق حقي نمبر حقي أنيتا، ما أعرف أنت في أبي أنا أدوي وين في موجودة بيت ولا في شرطة؟ شكرا، تبارك الله فيكم. والله أنت يا ما في كويس، أنت يا كلام ما يبغى شغل خلاص، وموجود بالحوش هالحين. إذا يجي دوامات ممكن بعد بكرة أو يوم الأحد أنا أودي مكتب وودي جوازات وبعدين خروج نهائي. هي ما يبغى شغل، أنا إيش أسوي؟ خلي يولي، إذا ما يبغى شغل خلي. أوكي بس بابا أسألك مسامحة، حطي جوال شوي. أنا كلام هي أنا أشوف في مشكلة ولا ما في مشكلة. هي وش تبغين؟ تبيني ثاني بيت ولا تبيني سفر؟ حطي جوال شوي. أنا أبغى كلام هي. أنا أشوف في وش مشكلة في، ولا آسف. حطي جوال. شكرا. أوكي بابا مو مشكلة، ما تبيني شغل ودي مكتب هادي، بس أبغى كلام هي. في بيت، في موجودة بيت، حطي جوال. أنا كلام شوي. شكرا. بابا أنت تقول أنيتا في جوال، حطي نت شوي بس، زنانة دقيقة بس. أبغى اسم صوت حق أنيتا، ولا تقفين بابا. كل الفاميلي خوف، مدري وش في، مدري موت، مدري تعبان، مدري وش مشكلة. أبغى صوت بس، 1 دقيقة. عندك تميري وين مقيش من تنيت نukuri ndaho ndashima Imana, yego ndashima Uwiteka. Hanyuma twebwe ikibazo dufise uyu
uyu mama afise ikibazo haheze amezi 4 ngira uku no kwa gatanu, ariko rero kuva yagashika ntiyahembwe kandi baherutse kumuha telefone agishika. Umunsi ashika niho muhira iwabo bamwumva, ntibasubiye kumwumva. Rero jewe uyu mugenzi wiwe yampaye inomero za shebuja ngo ndamuvugishe. Ntacarabunzi cishi ariko nyene gike gike ndacumva, jewe ndamuvugisha. Ndamuvugishije ntiyanyishura, harahera hari haheze nk'iminsi 3 rero ataranyishura. Uwo munsi rero niho yanyishuye, ariko avuga amawudiyo nayo nabarungikiye, arambwira ngo Anita ngo ntameze neza, ngo nta kazi ngo akora, ngo yashatse ngo ashaka ngo gutaha, ibintu nk'ibyo nyine yandungikiye amawudiyo nayabahaye. Hama ndamubwiye, acambwira yuko yamuhembye amahera yose yamuhaye mu ntoki, kandi umva ntiyayarungitse, yarayamuhaye, kandi ngo azoca amujana kuri maktaba arejo canke hirya yejo. Ariko namwinginze ati basi mumpe numve n'ijwi ryiwe gusa. Yasomye ntiyasubije, kandi umva kuva agishikaye baherutse telefone avuga ati jewe ndashitse. Basubiye kumva telefone yiwe. Rero gusa ikigo yavuyeko ntaco nzi, kandi nawe muhira ntaco bazi, mugabo uwamusafirishije ni iyi nimero yanditse Korama nabahaye. Nzi rero ko mworaba mukamufasha nk'uko mwama mufasha abandi, tukaraba basi yuko akiriho, kuko bosi wiwe yambwiye ati, kandi ubwa mbere we yatubwiye yuko atamubosi afise, hari abagore gusa, ariko ngaha nishuwe n'umugabo, ariko bosi we yari yavuze ko yari ku kazi. Birashika ngira akaba yari ku kazi ayo mezi yose yahamaze, mva ko yatuvugishije ari hagishika ngirayo atari bwamubone. Nico kibazo rero uyu Anita afise. Rajuno bamwe yitwa Ndayishimiye Anita, avuka intara ya Cibitoki, komine Mabayi, zone Rutabo, Gacimbiri, Gafumbegero ntavuka. ambwira ngo Anita ngo nta kazi ngo akeneye, ngo yarashe gukora, ngo ntakora akazi neza. wamutelefone kuri izi nimero wampaye? Izo nimero naguhaye nanje ndazishyize kuri screen kugira ngo abantu bari muri Arabia Saudite mubonye ishize ko nimero bamuca muhamagara uyu muntu, mumubaze uyu muntu twavuze, kuko bituma babura amahoro, bakabona ko uwo muntu afise bariko baramurondera. Niyo mpamvu ndazishiramo nimero. Tubandanye. namubwiye ati rero ati burya afise umwana amaze indwi 2 agwaye, ariko nta mahera ntaki, na nyina aramubuze.
ntiyatambwira ngo Anita ngo nihari ngo nta kibazo afise ngo muganga ntakeneye gukora akazi ngo none ngo azomujana ngo kuri Magitaba ngo arebe ngo canke ngo hirya y'ejo ndamubwira ati basi ko wumva hari mumpe tuvugane n'iminota 2 basi kumva dufite telefone muhekane gusa tuvugane ntiyasubiye kunyishura rero bisa n'umuryango we wari wabwiye Rama yamufurushije ati none umukozi ko umuntu twaguhaye ko tutamubona n'ibiki ngo nzobaza umva guma ari muri nzobaza rero twe twashaka n'ukuri mu mutabarizi none ko sebuja avuga ngo haheze iminsi 5 adakora akazi ngo amahera yarayamuhaye mu minwe yamuhaye mu ntoke nkamubwira ati mumpere ko wumva ari aho mu rupangu mumpe tuvugane numva ijwi ryiwe gusa kuko umuryango ufite ubwoba ntibazi ko yapfuye ntibazi ko ariho ntibazi ko agwaye mumpe ndamubaza ikibazo afise gituma ashaka gutaha adashaka gukora yamunyibuka rero dufise ubwoba bw'uko atoba hari kweri Bo usibye none k'uyu mubose we wandikiye Narama hari ahandi hantu wanditse usa umurondetse oya nta handi wanditse umurondetse oya nta handi kuko nta handi narinzi note okay tugeze ikiganiro uracumpa nimero z'uyu mu bose wiwe nanazishize hano kuri screen kugira ngo nasabye abantu muri ngaha mu kiganiro mwese mwandikire ni plus 966 50 743 33 10 canke guteranya amajana 936 50 amajana 743 ibihumbi 3 amajana 710 baze ndiko ndazivuga kugira ngo abadukurikiye bace bamutelefona bamubaze uyu mukobwa mbe bavuze ko yitwa ariko none kuva muri icyo gihe umuryango wiwe kweri nturigera umuronka oya ariko urama reka nawe nerekana nimero ziwe mu by'ukuri urama ngomba nze nerekana amanimero zabo amaze kubona mu by'ukuri umuntu yaciye kuri office yiwe amaze igihe nk'ikataraboneka nta n'ubwoba yumva mu by'ukuri nyene yumva ari sawa kweri yumva ari salama vraiment sinzi vraiment amaze kumva umuntu waciye iwe atari karaboneka nta n'ikibazo agira sinzi twe yatubwiye ngo turindire aramurondera ngo arabaza kuri Magitaba yumve ko sinzi ngira bamurondera gusa bosi we yatubwiye okay na nimero zarama nazishizeko nabo nyine bamubaze na nimero zarama nazishizeko nazo nyine bamubaze ukuntu umuntu ashobora kugenda ego hanyuma ari wamusakije ntiwongere kumukurikirana ni nimero zarama barazibona ikambara zago zadishe ku murongo bazibone ngizi Iyo niyo nabanyikiye ntibanyishura n'umunyakagayo niyo mpamvu nimero ziwe niko ndazishira habona kigo bisa ngo ni Lama Haramana wafise mu kigo sibyo
Mm, okay. Urazi rero jewe mpe nimero singomba kuvuga ibintu byinshi je ngomba nitangira operation yanje nanje nipime ndabe ndashaka ko uyu muntu turaba ko byibuze twomuramira Imana ikagira icyo ikoze akagaruka ejo nzogaruka nakubwira yuko ibintu byagenze neza ndabyizeye abanyuma barahumaganye inshuti zanjye reka nta byinshi ngomba kuvuga ariko mwumvise yuko ba bantu batabyorosha baciye bamuhamagara baciye baza kutwinjirira ariko nta na kimwe icy'ingenzi je namaze kukironka n'ubundi ndabanira kuvuga imbere yo gutabariza umushiki wacu Lama n'abandi bameze nkawe ni gute umuntu ashobora kuba mu kwezi kwa 11 gushika uwo munsi ntiwiyumvire yuko uwo muntu akeneye kurungikira muri umuryango canke kuvugana nabi wabo ukagirirwa n'amahirwe yo kuronka umuntu akurondera akubwira ivy'uyu muntu ugaca ukwega amaguru vraiment none nkuba ari nk'umwana wawe kuva mu kwezi kwa11 mukana muravugana ubu tukatugeze mu kwezi kwa 3 amezi 5 ubu atari ko mwabaye ibikoko ubu ntibo kumva ka kantu k'ikivyeyi umutima utari mu gicumbi gusa mwe murabamenja yego vraiment muze murambabarira hari igihe bimbabaza je sindanavyumva uyu munsi jewe nta bantu benshi nafashije ariko nafashije abantu babiri nibo niriweko kandi feedback ku bantu munkurikira kuri urubuga ngomba ndayibahe burya ku munsi niyo ufise abantu benshi nkaje mfise abantu benshi n'ukuri batabaza nama nasabye imbabazi mbonye ntabikoze muze muramba baramurindira mba nafatiriwe n'uwundi uyu munsi niriwe ku bantu babiri ngomba nabasangize intahe y'umuntu umwe gusa uyu muntu oya ndabibwira mu kanya reka mbanze ndeke ariko ubwira yuko abarabu ntibagoye niko dufise abantu basafirisha niko ari abantu gusaba imintu zenye n'ibindi bwo warabu ntibagoye ukira kubandikira ejo kubahamagara kuri audio zibiri gusa no kubahamagara bice bigenda neza ubu bariko barajugumira kuburaho ntawe mba natutse ntawe mba nateye ubwoba niyo mpamvu ndaberekana message mba nabandikiye bisanzwe tuganira mugabo zikavamwo ko umuntu bamutinya bakagira n'ubwoba urumva sha bakamutinya bakagira ubwoba bakavuga bagasaba imbabazi ubu ko bamwita Habibi kandi ari umuntu yari bagiye nimbari maka nimbari hehe oya simaka bamuta mu nzu bamwugaranye agwaye ubu niyo Habibi bariko baramwinginga ubundi nawe ibyiwe sinabivuga ni hatari ariko reka cyabasa izindi ntahe imwe mbaze mwumve hanyuma ukuntu mu bantu benshi ntushobora kubafasha bose mu gushora byibuze uvuga ati umunsi mfashije umuntu umwe je mu gufasha umuntu ndamwihatira ku muntu umwe canke babiri ku munsi nkabamara nkabafasha kuko benshi nasanze bidakunda ndashobora gufasha nka 5 mugabo nka focusinga ku bantu 2-3 nkarara nkemuye ikibazo kandi ivyo bintu ndabona ko mu kwezi ngiye nafasha 60 umwaka uzohera maze gufasha benshi muheza gigwe